Bifesi yambwiye ati Yambwiye you so talented bro. Abadada bafite ingeso zimeze gute naho bo kwibebeza imbere ya Wiz Design udashobora kubatahura? Abadada babasli queen. Umukobwa ari muhaye afite agatahe ka bien tu kari sexy kuya. Nike kintu Wiz Design yahora akora atarubaka izina ataraba umustar ariko ubu bidakunda yuko gikora me ukagikumbura sana. Ukina football. Ni Miss Erica afise clip nshasha, Muna Warda afise clip nshasha, bose bifuza yuko Wiz Design yoboneka muri clip yabo. You know, ego hama management kakubwira ati toramwo umwe ushobore kuboneka muri clip yiwe. Wiz Design yotora ndega muto uja muri clip ya Muna Warda. Niwe unwazitiro yanje nyereka emotion yuko nkunda naje fofo umaze nkwiratiriho oh baby yeah erega ni wewe gwagwan. Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana muri kano kanya ya ni Mr Captain Dollar Capital the voice killer kuri Burundi TV. Kama kawaida kama dawa twamaze kwatsa twasubiye kwatsa nkuko nabemereye misi yose 2021 nzo kwama ndabazana ibintu bigezweho ibintu biri update. Yes, mbe warubizi benshi mu gutelefona canke muri telefone iyo batelefone bakoresha ijambo hello. Mbe warubizi hello ni jambo ryatangujwe mu 1872 ryatangujwe n'umutipe umuje muri kano kanya yitwa Armstrong. That's what's up man. Ni Mr Captain Dollar Capital the voice killer. Uyu munsi ndi kumwe na Wiz Design kama kawaida kama dawa. Yo Wiz, karibu sana bre. Uko freshi? Karibu sana mzee. Uko bien? Yeah, nashimana tu. Msazo uraberewe sana. Yeah, kawaida tu simple yeah. Yes, uyu munsi ni Wiz Design mu bwami bwa Burundi TV. Nkakubwira tushaka kwambara ushaka kubegwa ntandukuri muza atari muri Kmart shop ni kubwiza nimero 73. Wiz Design benshi bakuzi ku izina rya Wiz Design. Musaza nakaya kazina wawe n'abavyeyi? Izina ryanje ry'ukuri ni Christian Wimana. Izina ryanje shavuga nawe n'abavyeyi. Yeah. Yes, ku muntu atamuzi Wiz Design umuntu ameze gute? Wiz Design umuntu yitonda, ikindi umvira impanuro, ikindi n'umuririmbyi tu. Yeah. Kama kawaida. Yes, iyo ufise abagenzi uri muhira hakaza abagenzi kukuraba ego nizihe ngeso abagenzi bashobora kuzana ukavuga ati uyu mutipe vraiment no sinifuza ko agaruka muhira? Uvuze amajambo menshi cyo ni cambe, ikindi kunyitabi ya ibintu nk'ivyo maze kuba umuntu umeze nk'uko ushobora kumvikana sana. So biramaze gushika ugafata time utuje ugasoma commentaire kuri Instagram? Yeah, mwambura ama commentaire ndayasoma kandi kenshi. Yeah. Niye commentaire ya nyuma wahuye nayo ikagutwenza sana? Bivana n'ikintu na postinze mugabo igihe meruka gupostinga ifoto yande gabashi yari ifoto y'uwanje ndi kubona ibridge nuko umutipe bamwe yambwiye ati wambaye fresh nibuka gusa sinibuka bien gusa mbwiye ibintu byo kwambara akompara n'izina ryanje rya Wiz Design kuba ndi mu designer yumva yabikompara nkuko bibaza ko ndi mu designer. Yeah. Yes, Wiz Design uyu munsi niwe turi kumwe kuri Burundi TV. Yes, Wiz Design nike kintu uzi ikintu ciza kubigeme bo hano Buja ushobora kuratira abanyamahanga? Ijambere abigeme bo ngayo wacu mu Burundi nibeza, niyo mpamvu abonye naririmbye Nyaminga. Ndabakunda cyane kandi bafise ukuntu bitwaramo basigaye bijukira nabo nyene kuba bari shaka kuvuga guti bari intelligent ukuntu urumva. Rero kujya guca ubwenge kw'abarundi abakobwa situ abarundi kazi ndabikunda cyane, niyo mpamvu nshaka kuvuga ati mu bice 70 kuko nibarashikira sana abanyamahanga. Ico ni kimwe tukwiye kumenya, nk'ibice 70 kwijana ndashaka kuyibaha. Yeah. Yes. Kado ya nyuma guha umukunzi wawe yari ikigamuta? Kado ya nyuma guha umukunzi wawe yari iki? Oya, je na mukunzi mfise kwanzi nibuka niyo kado kweli. Yeah. Wiz nta mukunzi afise? I know I'm single. Birakorohera?
bon biranyohera mugabo aragiye igihe bigashaka biganshiramo ko nshobora kumurondera mugabo nkabanza gutuza because umukobwa ari we wese mba nifuza ko ushaka kuvuga ati umukobwa ndamubonye ni mwiza me ugasanga inyuma yo ngaho hari ibindi bintu afite canke ugasanga akunda cyane abahungu akunda amahera swati ibintu nk'ibyo mugabo nshaka umukobwa ari aciye ubwenge ari pose ukuntu ya ego. Inyuma y'indirimbo Nyampinga niziye commentaire zibiri wahuye nazo udashobora kwibagira uko umuzibuka tu? Commentaire zibiri ya mbere nshaka kuvuga ni ya grand frère exikumbia ati ngo ambie mu Kiswahili ngo unakuwa na kipaji kinakuwa, unaona hiyo ni mwe nshaka kwibagira. Amindi ni commentaire yande gabash ya Bface ya Bface yambwiye you so talented bro. Niko kajamba akunda kuvuga sana ya ikintu cya mbere comment ya mbere yari mu Giswahili na comment ya kabiri yari mu Cyongereza. Ndifuza yuko unsigurira kwanza comment ya mbere yari mu Giswahili kuko nk'abiriho baradukurikirana batazi Igiswahili bashobora gutahura. Bon, yavuze grand frère yambwiye ati yani unakuwa na kipaji kinakuwa, yani ni kuvuga ni ndiko ndakura numva ningabirano mfise muri joy gakura umva ico nakoze nigisa nk'ikintu ushaka kuvuga ati ndagipresence kuri nk'uko mwana cyane kuri niveau ndiko je ja nkukomeze nkuko mbona nivyo naririvye uko nakoze umva ni ibintu bitari sinzi uko ubikompara na je urumva. Niyo mpamvu yambwiye ati unakuwa na kipaji kinakuwa, ni kuvuga ati ndiko ndakura ningabira nigakura ya ama Bface nawe Bface yambwiye ati you are so talented umva yavuze ni umva urafise ingabirano umva ikintu iyo ngabirano ni wawe mu bisanzwe ya yes. Niyihe still y'impuzu Wiz Design adashobora kwambara mu buzima bwiwe? Style y'isengre nshobora kwambara. Kubera iki sengre mute? Bon ndashobora kuyambara ndi muhirame ngiye ahantu canke no sinibaza ko nshobora kuyambara because umubiri wanje no means like nko nashobora kuja hanze umubiri nawe wambaye nuzia sengre na yambaye canke nambaye ikintu hejuru byashaka gushika mugabo sikintu nshobora kuvuga noguma ndagishira habona sana imbere y'abantu because umubiri wanje niwe wanje urumva ndashaka akajya kantu ka respect byereke umubiri ya mugabo sengre abandi barashaka kuzambara ariko kuri Joy sinshobora kwambara siguya oya. Yes, ni Miss Erica afise clip nshasha, Nuwambere afite clip nshasha, bose bifuza yuko Wiz Design yoboneka muri clip yabo, you know. Ego hama management kakubwira ati toramwo umwe ushobore kuboneka muri clip yiwe, Wiz Design yotora ndega muta muri abo babiri shaka kuvuga ni tumve bon kuko je ndakunda ibintu biri bifise folko ndavye Nuwambere arazi kuririmba, Miss Erica nawe arazi kuririmba kandi ndamumva cyane Miss Erica arazi kuririmba bien mugabo noja muri clip ya Nuwambere kuza Nuwambere n'umugenzi wanje sana umva sinokoresha ngo bijya by'ubugenzi mugabo nojamo kubera ndazi ibyo arakora ya kwari ibintu biri creativity ko ya ni message imeze gute Wiz Design adashobora kwishura kuri WhatsApp? Message yo kunuka cyangwa yo kumbwira nabi ndayisoma tu nkayihoza ya yamaze kugushikira ugahura n'izo message ya zirari kuko umuntu bavuga ati umuntu nakundwa na bose ari umuntu ushaka kwandikira akakwandikira bite ukamushura ni sawa katusanga tangiye kugutuka tangubwira ibintu usigaye wigira byate cyangwa ugasanga umaze nk'isaha imwe message utarayishura ubu wasanze ukuntu amasaha yiwawe umva muri iyo saha uburi mu bindi bintu uri okipe n'ibindi bintu ari abantu badatahura icyo katusanga agiye ngaho atangiye kwandikira ibintu biraho byinshi kacho ndamuhishuye iyo mbona gute ngamwishura tu na mwanya nari mfise nari mu bindi arase kubitahura naho sinshobora kumwandikira cyo ndayihoza ya Wiz Design ubuzima bw'ubustar nubwo ubuzima bwo kutaba uri umustar ego nubuhe buzima buryoshye? Ubuzima bwo kuba umustar no kutaba umustar bon bivana nico gihurimo kuko ubuzima bwa mbere ya buraryoshye nubwo nyene ubuzima bwose buraryoshye kuko ubuzima bwose butangwa n'Imana hama kuba umustar nawo ni kindi kintu bisanzwe ubugiyemo
biraruhisha ukuntu mugabo uragerageza kubiba moto cause niko akazi uburimo umva ni nko kuba umusirikare cyangwa umupolisi umva bandanye ugendana n'inko imisi yose nuvuga ati ndahite ngaho ugende no ijya nko ni ubugari bwawe urumva kugira isigere wakazi nguromose ni kimwe kidasona me byose tugeza kubibamo byose biraruhisha mu bisanzwe nikiye kintu Wiz Design man ahora akora nikiye kintu Wiz Design yahora akora atarubaka izina ataraba umustar ariko ubu bidakunda yuko gikora me ukagikumbura sana ukina football nakunda ukina football mugabo umengo navyo nongira ukina football Wiz Design iyo ari muri out of mode iyo atari muri mode you know nibihe bintu ukunda gukora iyo utari muri mode bikugarukana muri mode ndagerageza kuja kuri YouTube kuraba indirimbo cyangwa ndagerageza kuja kuraba ibintu by'amakomedi ubuntu urumva nkaba komedi ngatwenga bashi mode kagaruka gatoya ibintu nk'ibyo kiri ngaho nyene kuri comedy hari abakomedi benshi hano mu gihugu cyacu Burundi sivyo ndifuza yuko umbwira babiri wikundira duhereye ku wa kabiri gushika ku wa mbere. Oh my god shaka kuvuga mutima wa mbere ni Gasore gira ikintu mubwiye Gasore muri kano kanya. Na bro courage sana ntipararenze ndakunda series yiwe ukuntu abikora ibintu abari serious nyine muri mood Gasore babala big up sana yes uramaze kurira kubera urukundo kurira kubera urukundo umukobwa yakwanse cyane kurira tukarira kubera urukundo ntibirashikira gusa bishitse birashobora gushika kuko urukundo n'urukundo urabizi birashobora gushika mugabo ntibirashikira ego mu gisagara cyacu cya Bujumbura you know hari ahantu bita kuri bata urahazi imute muri ville nikiye gisango maze kumva cyabereye kuri bata wumvise gusa bavuze bata cyabaye umaze kumva kigutwenza sana man je ibintu muranumva tu sinzi ko ari byo mugabo ndavyumva tu abantu babimbwira nuko bavuga ati ari ukuntu badandaza telefone bagakwega telefone ko yatse ayimushyitse muri ugasanga batari sabuni icyo kintu nagize gucumva ndatsenga sana urigeze kucyumva ku mugenzi ubye ku mugenzi nyene kandi umengo akorera hajya nyene akorera hajya nyene iyo Wiz Design amenye yuko ejo ajya muri studio gukora indirimbo nshasha nibihe bintu bitatu umanza gukora muri iryo joro nuko nshobora kuvuga ni muri ibyo bintu byose kuko ubwa mbere urazi ko twabana na Ibris umva studio yari hajya umva naryama nkaja muri studio navyuka nkaja muri studio rero ibintu byinshi nshobora kuvuga yuko sinaryama ngo ndarota ngo jengo zaja muri studio ya studio twari tuyifise mu nzu umva twabana na Ibris rero navyuka numva beat tungiye mu gitanda numva umutipe masata zijyo ariko aravuza ngavuga ati man reka dushira mu nkavumburukanye nuko nyine nambaye tukagira ibintu bashi byagenda nkuko undi yo kuvuga ati peterete bizoshika nangwe kugenda mu yandi ma studio yo hanze mugabo ubu ngubu twabikora nkuko ego n'abadada bafise ingeso zimeze gute abadada bafise ingeso zimeze gute naho bo kwibebeza imbere ya Wiz Design udashobora kubatahura abadada b'abasli queen umva ingeso z'abasli queen urazi zimeze je hajya naho wogira ibintu bimeze gute bigenda biduga imanuka mbari bimeze gute ipodura bimeze gute hafi wanje nabintu na kimwe cyoko kirasona gusa je ndakunda umukobwa ndamubonye tu ngavuga ati umukobwa ni mwiza ko ndamubona mugabo ugasanga ujya mutima rero kuvuga ati ngo ndamumagara ndamubwire mugabo je mbashaka umukobwa musi nzo murongo ngo nazo postinga mugabo right now I'm single wikundira bigemewe bameze gute Wiz Design atarakabanga sinkunda umukobwa abyibushe cyane sinkunda umukobwa yonze cyane umva ngo ndumukobwa ari mwene kandi sinkunda umukobwa mugufi canke muremure sana
umukobwa ari mu yari afite agatahe ka bien tu kari sexy cool yeah. Yes, Wiz Design akora dutera inkuru zirenze cyane hano kuri Burundi TV nkuko nabemereye ati 2021 nzokoma ndabazanira ibintu birenze. Yes, ni kihe kintu tutazi kuri Wiz Design wifuza yuko abarundi tukimenya bro? Ikintu mutari muzi kuri je Wiz Design. Wiz Design ikintu mutari muzi ko n'igikigabasha. Ya sinibaza ibintu byose ibintu munzi ko nibiganye ndi umunyeshuri ndi umuririmbyi umva nta kindi kintu mfite cyo gukora atari icyo. Ikindi yo meze gute ndategwa n'ishavu mugabo rigahera niriteba guhera ya nicyo kintu ushaka kuvuga mutari muzi kuri je. Iyo utashe muhira ushise muri chambre yawe, you know, ni kihe kintu ukibonye wumva unezerewe cyane kiri muri chambre yawe? Kirumbura muri chambre chambre mbana igitanda kuko ngeze muhira niza kuja ku gitanda kwanza nkaryama nkatora telefone yeah. Yes, turakoresha telefone zitandukanye, eka turakoresha telefone ziri mu bwoko butandukanye. Wiz Design ndafise igipapuro hano na stilo, ndifuza yuko unyandikira ijambo Galaxy, you know, Samsung Galaxy, ariko nifuze kwandika gusa Galaxy. Tuzaba kugira bashobora kukibona. Cameraman yamepatia ijambo Galaxy. Yes guys, abarundi muri kumara dukurikirana muri kano kanya muri hano mu gihugu cyacu Burundi, kano kwisi yose nkuko tuje kubona Galaxy, mbega wakibonye gute? Wewe ukaba uri kurankurikira muri kano kanya urashobora kwandika nawe Galaxy muri commentaire kugira ushobore kubona yuko ukuntu ushobora kumukosora canke yuko yoba yabitoye. Wiz Design, yes, dukuyemo ibibazo bibiri bya nyuma nakubajije, nibihe bindi bibazo bibiri wibuka? Chambere wambajije ati niyo gubasi iyo umukobwa ushaka ubona ati je ndashaka gukunda umukobwa ameze nko yeah. Ikindi naco ni wambajije ni kihe kintu yose muhira winje muri chambre uvuga ati je ndakunze iki kintu yeah. Yes guys, ndabashimiye cyane gose, yari Mr Captain Dollar Capital, the voice killer. Wambajije ariko nanje ndashaka kubaza nago munyandikire nanje jambo nkuko wambajije nawe yandikira ijambo building yeah. That's what's up man. Iryo jambo riroroshe guys, building honyene hajya hariho L zibiri, you know, biroroshe gose. Building ni jambo ryoroshe cyane gose, ndashobora kuryandika, ndashobora kukubwira ama alphabet yayo bro. That's what's up. Yes, ndabakunda cyane abantu mwese mwereko muradukurikirana, kandi abashimiye cyane gose. Big up sana, big up to you, big up to all abantu bose muri hano mu gihugu cyacu Burundi, kano kwisi yose n'abari muri Canada. DJ Kiss, big up sana. Yambwiye, that's what's up man. Asante sana bro. Yeah. Saido Nyanga, Super Mario Balotelli, abose barafasha man. Yeah. Super Mario Balotelli, ewan Saido Nyanga, big up sana. Yeah. Muguhera heza most Yambwiye the most yeah. Yes, muguhera heza miss yose duha microphone umuririmbyi aba yatugende maze akaturirimbira akantu kariko kose yifuza. Wewe mutima uravumba yeah. Kibirenge kibasumba yeah. Erega rundimo naragwisanzemo niwe unwazitiro yanje nyereka emotion yuko nkunda naje fofo umaze nkwiratireho oh baby yeah. Erega ni wewe gwagwan yeah. Bro, ige beat narekunze sana. I breezy vraiment gira kintu mumbwire I breezy bro. Ewa yambiri mana tu izo gumusha kwibiganza nkungu because ararenze ararenze imana mweza gire mbyakora byose yeah. Guys, big up sana.